Reka subire ndabahe kaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu himwe rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbahe kaze mu makuru yacu kuri isaha akaba ari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru dukura ku rubuga nuko leta mpotozi y'abadede iri guhatiriza impunzi z'abanyamurenge zahungiye mu Burundi kuja kwica bene wabo muri Kongo nkuko amakuru dukura mu butasi abishikiriza. Ayo makuru turaza kuyagaruka ko ku buryo bw'idonido tuyabashikiriza. Naho abafata ingendo zija hagati mu gihugu Gitega Ngozi Muyinga Cibitoke Bubanza boririra imodoka ku gituro kiri musi ya rond-point de Nations Unies kuri Kotebu baridoga kubera ko ikibanza gisa nabi cane, ni igitoyi kiraga bigatuma ndetse uruja n'uruza rw'ikaburimbo rugenda nabi kubera ko usanga akajagari ari kenshi. Naho mu yandi makuru abarundi baribaza bati Uburundi bwo kwigira guki ku gihugu kibanyi ica Angola, navyo turaza kubigaruka ko tumenye n'imvo n'imvano yavyo. Naho butanyereraho abakoresha amafaranga ya leta mu kugura ibitandukanye bategerezwa kugira fagitire ziciye mu makamashini eka AOBR. Naho Regideso yo yavuze ko igeramiwe ingorane zo za Jinja ndetse na Murembwe ngo zohindura ishusho y'ubutunzi bw'igihugu. Aya makuru yose nandi ni mukanya kuryo bw'idonido. Kuburyo bw'idonido reka duhera amakuru yacu mu gisagara ca Bujumbura aho leta y'abadede ngo iri guhatira impunzi z'abakongomani zahungiyeyo ngo kujya kwica bene wabo muri Kongo. Ubutasi bukaba ariko bushikiriza amakuru y'ubutasi dukura kuri MY 250 TV arahanya ako ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye buri guhatira impunzi z'abakongomani b'abanyamurenge bahungiye mu Burundi gusubira iwabo gufasha ingabo z'u Burundi kwica bene wabo mu misozi ya Minembwe ndetse n'ahakikije. Uyezubu haravugwa haharurwa abasirikari b'abarundi 15,000 barimwo ibihumbi by'abanyamurenge bahatiwe kujya kurwana muri Kongo aho bafatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'ingabo ndetse za Kongo mu kwibasira abo Tshisekedi yita abansi b'igihugu. Iyi ntambara ikora amaraso Ndayishimiye yashoyemo igihugu ceke ikomeje kugwamo abasirikare b'abarundi benshi ku buryo n'ibitaro vyabaye bito cane ngo bikabura aho byakirira inkomere z'iyo ntambara. Nako kandi impunzi ziyongera uko buceye nuko bwije. Ivyo biri mu byatumye kandi umukuru w'igihugu c'Uburundi atekereza kwitabaza impunzi z'abanyamurenge arizo bakongomani yabanje gukorera guhimiriza kugira ngo zijye kumufasha. Umwe muri abo banyamurenge yagize ati igihe Kamanyora ifatwa guverinoma y'u Burundi yaradufunze maze yibanda cane mu gufunga urubyiruko abo basanze atari abakongomani bakabarekura, ariko abasa n'abatari abakongomani bo bagaca babacana. Yakomeje kandi agira ati ico gihe imiryango yacu yatangiye kudushakisha maze batangira kuduhimbira ibyaha. Andi makuru kandi yatangwa na bamwe mu banyakongomani nuko bahozwa ku nkeke aho ndetse bamwe mu badatinya kubabwira amagambo yo kubibasira bagira bati Uvira ni iramuka ifashwe tuzatsemba imiryango yanyu yose.
mu marira menshi abanyamurenge bavuga ko bagiramiwe cyane rero bakaba basaba ubutunga ndetse ko amakungu yogira ico akoze kuri ibi bibazo biriko birabashikira. Makuru yizewe dufise yemeza kandi ko uwo mugambi wo guhatira abanyamurenge kuja mu kugwana ukomeje kwagurwa n'igihugu c'u Burundi. Kugeza ubu mu Burundi haravugwa impunzi z'abakongomani zirenga ku 86,000 aho Evariste Ndayishimiye ariwe Neva akaba kandi yumva ko agomba kuzibyaza umusaruro zikajya kubafasha gufasha igisirikare cy'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Igiteye inkeke kurusha ibindi ni ukuba iyi leta y'u Burundi iba atoteza gutyo ari nayo ifatanya na leta ya Kongo ngo kurwanya urugamba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka tubandanirize amakuru yacu n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi na cyane tunyarukire kubiriko biravugwa aho bavuga ko ngo abafata ingendo zija hagati mu Burundi Gitega ngo zimuyinga Cibitoke Bubanza ngo buririra imodoka ku gituro kiri munsi ya Rond-Point de Nations Unies kuri Kotebu baridoga kubera ko ngo ikibanza gisa nabi cyane ni gito kiraga bigatuma ndetse uruja n'uruza nk'ikaburimbo rugenda nabi kubera ko usangaho akajagari ikenje. Ico gituro nta tuzu twasorwumwe gifise muye kandi kivurwa ingwara ya kolera ntikigira naho ngo abantu bakarabira n'amazi meza n'isabune haba mu mvura canke kuzuba ababa barindiriye kuduga canke abashitse birabagora ngo kuronka aho bagomba bugama imvura canke izuba cane abatama n'abatamakazi ndetse n'abagendana ubumuga. Biramaze kwigaragaza kandi ko hari ngo n'abasuma bikika mukiza bakambura utwabo ababa bashitse canke ngo barindiriye kuduga ruguru. Akiyongeraho kandi n'akajagari ko gutanguranwa abakiriye bigakorwa bidubahirije ugusonera passager kuba kandi kubera izo mvo zose abatari bake barasaba ko boronswa igituro c'imiduga aciza kirimo umutekano n'isuku rikwiye kuko ico gituro ngo bigaragara ko kibuze ivyangombwa bitari bike kubera guteza akajagari mu ruja n'uruza passager basaba ko ico gituro c'imodoka cyo kwimurirwa ahandi heza hagutse kandi hatekanye. Barasaba kandi intwaro na cane mu santeri wa komine Ntahangwa nabo bafashanya mu vy'intwaro n'umutekano gufata mu ntoki ico gikorwa kugira ngo aba passager buririra kw'ico gituro boroherezwe. Naho mu yandi makuru Uburundi bwo kwigira kuki igihugu ca Angola mu misi yamaze mu rugendo mu gihugu ca Angola aho yari yitavye ibikorwa by'inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika yabaye kuwa 28 gitugutu gushika 31 gitugutu uyu mwaka. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye yaragendeye ibibanza bitandukanye vyo muri ico gihugu ca Angola nyene. Ivyo ni nk'ikibuga c'indege mpuzamakungu ci Rwanda Airport International Otomion Agostinho Neto n'ikigo ca leta Senasonangor Integrated Logistic Services hamwe ndetse gikorera ku kivuko ci Rwanda. Urwo rugendo kandi rwatumye umushikiranganje wa mbere yibonera bimwe mu vyerekana aho igihugu ca Angola kigeze mu kwitunganya mu bijanye n'inyubakwa hamwe ndetse n'amashirahamwe ibishobora kuba icigwa ku Burundi. Amaze kubona ivyo byose ivyakozwe ku kibuga c'indege gishasha ci Rwanda, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye yarashimiye leta ya Angola kuko ngo biboneka ko imaze gutera imbere mu gisata
inyubakwa ari nayo ntumbero yari yakoranije inama y'ibihugu by'ubumwe bwa Afurika aho i Rwanda. Yarashoboye kandi kubona ubuhinga bwa none ikibuga c'igishasha c'i Rwanda cubatsemwo n'ubuhinga ibikorwa bihabera bitunganirijwemo. Ukuboko kumwe kuriyaga ni ikwimara uburyi. Ikindi kibanza yagendeye ni ikivuko ca Rwanda mu kigo citwa Sonangol Integrated Logistic Services. Muri ico kigo kandi barasiguriye umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ko gikorana n'ayandi mashirahamwe menshi ariko bakagahura ibikorwa, ariko ngo mu mpera ya byose ni uguhingura ibitoro. Aho ku kivuko umushikiranganje wa mbere avuga kandi ko hobera icigwa gikomeye abarundi bakiga gukora hamwe bari mu mashirahamwe menshi, kuko ngo biboneka ko bitanga umwimbu gusumba ishirahamwe rimwe rimwe ryo ryikoranye. Aha mwokwibuka ko n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamatera akamo amashirahamwe harimwo n'ayatekera amazi ko yokorera hamwe kugira ngo aduze umwimbu ashobore kuronka amasoko yo hanze, kuko ayo akenera byinshi. Ivyo ngo vyofasha cane cane ko igihugu kigwiza ivyo gishora hanze ngo ndetse kikaharonkera amafaranga mvamakungu. Tubibatsa ko igihugu ca Angola buca gihimbaza kwa 11 Munyonyo uyu mwaka imyaka 50 kimaze cikukiye, kikaba kandi gifise byinshi byo kwerekana kino gihe, harimo ndetse ikibuga c'indege cubatswe ku buhinga bwa none n'ibindi bitari bike, ndetse n'izindi nyubakwa zikomeye harimo iz'uburaro rusange, amahoteli, amabarabara ndetse n'ibindi bitandukanye. Naho ishirahamwe Regideso rivuga ko ingorane za Jiji ndetse na Murembwe ngo zizohindura ishusho y'ubutunzi bw'u Burundi. Mu kiganiro yatanze ku rubuga rwa Facebook, umuyobozi mukuru wa Regideso Dr Lieutenant Colonel Jean Albert Imanigomba yavuze ko Burundi buri mu nzira iterambere ridasanzwe mu bijanye n'umuyagankuba ndetse n'amazi, inyuma yo kugurura ingomero nshasha za Jiji ndetse na Murembwe. Izo ngomero zifise ubushobozi bwa megawate 49.5, Jiji 32.5 na Murembwe 17 ngo zatumye umuyagankuba w'igihugu wiyongera cyane. Zubatswe kandi hakoreshejwe ubuhinga bugezweho kandi zifise ibikoresho bikomeye bishobora gukora ijoro ndetse n'umurango. Dr Imanigomba yavuze kandi ko Regideso iriko irubaka imihora mishasha yo gutwara umuyagankuba kugira ngo amatara ashike hose mu gihugu. Umuhora uhuza igituro ca Rubirizi n'igituro gikuru ngo uramaze guhera, kandi umuyagankuba uva mu Rwegura, Ruzizi ya kabiri ndetse na Kabu ya 16 ushika neza i Bujumbura. Ari nayo mpamvu ngo ibibazo by'icakagurika muri iyi misi ngo bisa n'ibya agabanutse. Kubijanye n'amazi, Regideso kandi ngo iriko irashira imbere imigambi ikomeye yo gusanura ico gisata. Amatiyo mashasha yitezwe kuzokwega amazi ava mu amasoko ane ariyo Sagara, Nyamufu, Gomvyi ndetse nayo mu misozi y'Imwaro azofasha gushikana mu gisagara nka Bujumbura na Gitega. Umugambi ngo utegekanijwe kuba warangiye mu mezi 4 ari imbere. Bikaba byashikirijwe n'uyu muhinga ajejwe ibya Regideso. Dr Imanigomba kandi yemeje ko abenegihugu bagiye kuronka amatara n'amazi meza
bihagije ngo gutyo ubuzima burushirize kuba bwiza mu gihugu cy'u Burundi nkuko uyu muhinga yabishikirije. Reka rushimire mwese mwari kumwe natwe mukuru n'ibiganiro twego turashikiriza kuri isa dusozere ngaha turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko kuri no muresha kuri mukuru nacu n'imwe rudende Isange TV sheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.